Yes bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane ni Nancy Amanda kuri microphone. Tukaba turi kumwe n'abaririmbyi benshi cyane ngaha mwoba mushaka kumenya twari turi umubiki reka mfata kanya muramutse Master ndakuramukije cyane. Yambo. Urashobora kuramutse ko kurikirana ikiganiro cyacu. Ego ndamukije mugizi bari nyinshi. Ihangane ni juste amasegonda makeyi abariko kurikirana ikiganiro cyacu bifuza kumenya mwoba muri mu bikinga ko tubona ari abasani benshi batandukanye. Tuje kunamiranye n'ishubahiro mukuru w'igihugu yaradutwara Petero NKURUNZIZA. Tuje kumunamira no gusinya mu gitabo c'inzahabu cyo bita livre d'or uvuga nka nkushuri ya nyuma. None Masterland bivanye nuko kuntu turi mu kigandaro ubona hari ibintu bizokononekara canke ibintu bizobanda bigenda neza. Makizo kononekara kuko igihugu cyacu kirimo abagabo nibaza kandi ko mukuru w'igihugu cyacu umuvyeyi iyo ari umuvyeyi ni mwiza araraga abana kandi aranigisha abantu kugira ngo baze naho nyuma yo kubaho kwiwe abaze babandanye bitegemeye niko navuga natwe rero yaduhe ama discipline nyinshi abajene yadukoranije ico gisha twigisha abaririmbyi abanyamuziki ni kenshi yamatubwiye ati dukore twitegemeye kandi dukore neza igihugu cyacu n'abana bacu neza ko iragiye duha ntirizopfa nk'abaririmbyi suko amaturi turi gado tuko turakorera igihugu. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Esa tubinda kuramukije cyane. Mahoro. Uraberewe ibya mbere. Murakoze cyane. Tubona muri abaririmbyi benshi cyane ku kirimba abariko kurikirana ikiganiro cacu barashaka kumenya igituma muri hano kuri presidence. Ningaha nko kwandika kuri livre d'or no gusezera bwa nyuma mukuru w'igihugu yadutwaye kandi dutwara neza. None Gasatbi ubona ibintu bizokononekara cyangwa bizobandanya bigenda neza. Ibintu bizobandanya bigenda neza nibaza yuko hafuye NKURUNZIZA ariko ba NKURUNZIZA batapfuye. Satbi turashaka kumenya mu mutima uvyakira wavyakiriye gute? Nibaza yuko ari inkuru y'akababaro kuri zina ikwiriye no kuba inkuru y'akababaro kuri zina murundi wese wamukunda n'utamukunda kuko nimba ukunda igihugu kandi igihugu ari kimwe tugisangiye nibaza yuko ugomba kubabara umuntu yatwara igihugu iyagiye ni ngombwa kugira umubabaro. Turashaka ugiriye ico ubwira abarundi baremesha. Ndabaremesheje nkuko nabandi bategetsi b'igihugu cacu bagiye barabaremesha ibintu bizogenda neza natwe tuzobandanya dushiramwe uburyohe mu buzima mu gukora umuziki mu kumenyekanisha igihugu cacu mu nzira nziza no mu vyiza. Abarundi musanzwe mukora akazi k'umuziki muzotukorera ibiki muri iki gihe turimwo cakababaro. Nibaza yuko nta kindi kintu ca mbere kizu bwa mbere atari ukuvuga uti no kuri iki nyene icyo umuntu yokora nuko yobandanya twobandanya turemesha en tant qu'abaririmbyi turemeshe abantu batandukanye dukora indirimbo ziryoshe zishira abantu hamwe hakubatandukanya. Turagushimiye cyane ku mwanya wawe turagushimiye cyane kuba uvyemeye ukaduha akanya tukavugana amajambo atarenze abiri turashaka kugira ico ubwira abafanzi bawe. Murakoze cyane abafanzi banje ndabakunda nta byinshi twandanye twihangana. Yes bakunzi ba Bujahit TV bandaya mukurikirana ibiganiro vya Bujahit TV nkuko bibona ari abastar benshi batandukanye. Gentro Wambo poa fresh Nancy poa sana. Watu wanatamani kujua ni kwa nini uko hapa ku presidence. Unajua niko ku presidence kama watu wanavyofahamu mi mtoto wa rais umeona. Sasa kutokana na kupotezewa rais wetu kutoweka lazima tuwe hapa tuje kusaini pale kwenye livre d'or ili kumshindikiza pia vizuri yani. Unawaambia nini Warundi donc kubaremesha? Mimi naweza nikawaambia Warundi ni kwamba tulimpoteza, tulikuwa tunampenda lakini kila kinachofika duniani ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo watulie, tupendane, tuko kwenye wakati mgumu kama gisi Rais Evariste amemaliza kutuambia tuweze kuiombea Burundi na tuombeane sisi kwa sisi pasiji mtu akaingiza kitu kibaya kwenye wakati mgumu kama huu. Kwa hiyo tuombeane amani, tushikamane pamoja mpaka pale tutaweza kumzika rais wetu. Tunakushukuru sana. Asante. Turabona na DJ Pro ari ngaha reka nawe agira ico abwira abarundi abaremesha. Pendeza. Mambo vipi?
Poa. Uko poa? Ya niko poa. Sasa swali. Swali langu ni kwamba tumeona mko wasanii wengi hapa, mlikuja kufanya nini? Actually tulikuja walituambia tuje kusaini maana unajua rais ni mtu alikuwa anapenda wasanii, ni mtu ambaye alikuwa anasupport wasanii, kwa hiyo tulikuja kama kumwaga kusaini hapo, ndio gisi tuliambiliwa tuje kufanya hivyo. Abarundi babwiye ko baremesha. Tupo kwenye msiba sote, tuwe watu ambao tunaonekana na tupo kilioni sisi wote. Kwa hiyo tuikae kimya, tusubirie hadi gisi mazishi yataisha, watu waendelee kazi zao. Tunakushukuru sana. Ya tunaona msanii mwingine hapa ambaye anajulikana kwa jina la Mr Champagne Wesho. Toutes les forces qui ne sont pas forcées. Ya la force tunakusalimia sana. Niaje. Poa, uko bien? Safi kabisa. Tunaona mko hapa kwa presidence, kuna nini? Ya hapa tulikia ku maombolezo. Ya tulikia ku maombolezo jusqu'au kuomboleza kwa. Unaweza kuambia nini Warundi kama kuwaomboleza? Kitu naweza nikasema ni tayari kifo ni kifo, imetokea na Mungu ndiye anapanga kila kitu. Ya Mungu pekee ndiye anajua, anasema Mungu aliprepare, hakuna wewe binadamu hawezi kukatala, na tunaweza kusema tu rest in peace, na kwa Warundi wote ni tupendane tu, kwa amani na upendo ndio kikubwa tu. Ya tayari mzee wetu ameenda na tutabaki na huzuni, tutabaki na mkumbuka vikubwa alifanya, na ya mwisho ni kusema tutubaki na upendo. Ya tunakushukuru sana. Asante sana. Yes, bakunzi wa Bujahit TV, banda mkurikirana ibiganiro vya Bujahit TV, ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari CK professional. Tukaba tubona abastar benshi batandukanye nga mwihangane, turabitse ko muri ko muri yihuta, ariko reka tugira ico tubabajije. Murakomeye. Meze boke. Wakira ko umukuru wacu w'igihugu nyene icubahiro yitavye Imana, wavyakiriye gute? Probleme sana. Ubu sinzi ko nabivuga. Duciste kuvuga interview banameze bon. Turagushimiye. Yes, banda mukurikirana ibiganiro byacu, nawe turamukura mu kije cyane. Yes, ndabara mu kije. Kuba uri nga kuri presidence uyumva gute? Ya sinovuga ngo namahoro, ariko tuniko biteza kugenda. Yego twahashitse kunamira umusaza wacu twemera cyane. Ya wakira iyi nkuru yakiriye gute? Ya byari bibabaje cyane, sinovuga ngo ni jeje nyene ko Warundi bose byari bibabaje cyane, ariko nakundi niko biteza kugenda, ni play man. Turagushimiye cyane. Bakunzi ba Bujahit TV, nkuko mubibona uyu nawe ni Estanish ndakuramukije cyane. Ndabaramukije nawe. Uri ngaha kuri presidence, waje mu biki? Naje kwifatanya n'abandi baririmbyi mu gusezera wahoze ari umuvyeyi wacu se Barundi, mukuru w'igihugu Petero NKURUNZIZA. None ga Esther, wakira ya makuru wayakiriye gute? Yo namakuru y'umubabaro, tudabona novuga yuko ari ibintu byantunguye, ibintu nyene bidatahuritse bisuze ubwenge, mugabo kandi ni ibintu dukwiye kwakira gutyo, kuko nta wanka ivy'Imana yamaze guhitamwo. Ego twarababaye, amarira ni yose, ariko nyene dukomeze kwihangana cyane. Ego turashaka ugire ico ubwira Abarundi ubaremesha. Ya ndabahojeje cyane, ndabahojeje kuko murabona yuko yari umuvyeyi, yaratwigishije byinshi, atwigisha gukundana, atwigisha kwama turi hafi cyane y'Imana. Ya yatwigishije byinshi, tunda kuvugana cyane cyane ku ba artiste. Murabona ko hagera igihe kadukoranya tukayagana, bakaduha iyo opportunity. Niyo president novuga yuko yoba yarasize cyane imbere ibikorwa by'abaririmbyi by'aba artiste, akabiha agaciro. Ya rero kubw'ivyo novuga ko ndabahojeje cyane ku bantu bose tufatikanije umubabaro, abari ngaha n'abari hanze y'igihugu, tubandanye twihangana cyane. Yego kumbure Imana irazi impamvu yabikoze gutya. Turagushimiye cyane. Murakoze nawe. Reka twavuganye n'abasani benshi, ako twe turabona abamenyesha makuru batandukanye. Reka tugire ico tuvuganye na Renine Manariyo, akaba ari umenyesha makuru ku radio Rema FM. Turakuramukije cyane Renine. Ndabaramukije cyane nanje. Renine, tubonye hari abantu benshi ngaha kuri presidence, abaririmbyi, abamenyesha makuru n'abandi benshi cyane. Hariho abatazi ibyo byabazanye ngaha, mwo bamwazanywe n'ibiki?
je kuza ngahanya natumiwe mu bandi baririmbyi kuko haba mamenyesha makuru ndimwo no baririmbyi ndimwo nageze kwabwira yuko naririmbye kugira ngo nshobore kumenya umuruho canke ububabare bagira baririmbye hanyuma rero no munsi nashimye kwifatikanya nabo mu gihe rero bari baje hano gusinya mu gitabo cyo guhoza cyo kugira ngo twerekane ico umukuru w'igihugu yadufashije hanyuma rero no kuvuga ngo twaje mu gatondo kare ariko rero kubera ko hari iyindi programme twabaye vyabaye ngombwa ko turindira hanyuma rero no kuvuga ngo batwakiriye neza turaheza turakora icyatuzanye turasinya mu gitabo cyo kugira ngo dushobore kwandika amajambo meza ajanye no kugira ngo dushime cyane gose ku byo nyene cyubahiro twabuze tutanse yadukoreye nk'abaririmbyi muri kino gihugu kuko novuga yuko ari we yatangwe gutanga itegeko mu mwanya w'abamenyesha makuru kugira ngo dushobore kuvuza cyane gose indirimbo z'abarundi no kuvuga ngo abarundi urazi yuko mu maradiyo atari make ku mateleviziyo atari make harengana indirimbo nyinshi cyane gose z'abanyamahanga gusumba muri kino gihe mugabo hamwe n'inyigisho zo gukunda igihugu yagiye aratanga abarundi bagiye baraza n'abamenyesha makuru barimo n'abaririmbyi mbere banashaka barimo harabahoro kuvuza cyane indirimbo z'abarundi ico naco turagishima cyane gose ku byo yasiza dukoreye none Garenine wakira aya makuru mu mutima wayakiriye gute je narabuze amajambo mvuga hariho stati ya mbere natanguye gushirako no kuvuga ngo byarashitse ndarira kujya ku mwana musoza arakoroka cyane kose kuko novuga yuko akazi nkora akazi kankujije akankuye aho nari ndubuzima narimo gushika uno munsi kubyo nshobora kuronka n'ikoti nambara novuga yuko byavuye directement kuri nyene cyubahiro gushika no munsi mugabo ku majambo twumvise kugiye kumusubirira twaremye kubera ko yatubwiye ko yaganiriye nawe cyane gose aranamusezera afite n'isezerano ariko aragira ko ku majambo yamubwiye haba no kungena igihugu kizotwagwa no kuvuga ngo ivyo vyaturemesheje cyane mugabo gushikana no mwanya urabona yuko ntandwi irahera ndavyumvise ariko sindaronka ingene niyakira kuko kuva ku munsi wa kabiri je natanguye kuvyumvamo no kuvuga ku munsi wa mbere bataranatangura kubivuga kubera ko nagize itiro ryinshi cyane nguma nsinzirira mu bantu nyene nanje birantangaza no kuvuga ngo nyuma y'iryo tiro hakurikiye kubura itiro gushika uno munsi ndashobora kugera saa 8 saa 9 narashobora kuronka agatira abantu baje ku WhatsApp mwijoro kenshi barakunda kubibona kenshi komba ndi ku murongo siko kamere kanje ariko rero urumva ko naravyakiriye n'umutambukanyi wanje aravyakira nabizi yuko ariko nyene mbayeho arazi yuko nyene vyategezwa kuba mugabo nta kundi nyene urumva kwimana yamukunze kudusumbya kuko batuje kumukurikiza amarira batubwiye yuko Imana iteragira abantu hanyuma regasoroma ahishatse ko yamukunze kudusumbya ubwo nta kundi ruteza kuvyakira uko nyene turagushimiye cyane Elenine ariko turashaka ngugire amajambo magufi gusa ubwira abarundi ubahumuriza abarundi cyo nababwira kuri no munsi sinja kure n'ivyo nyene cyubahiro General Major Bujahit ndashimiye yavuze no kuvuga yuko umunyene cyubahiro twaramukunda kandi tukamukunda twese nubwo atawukundwa na bose ariko rero abamukunda barahari kandi rero nico nobabwira nuko bo kwihangana muri kino gihe hanyuma bakaremeshanya hanyuma no kuvuga ngo inyuma y'ikigandaro bakagenda bakabandanya ikivi kuko mu byo yatwigishije no gusenga hamwe no gukora no gusenga ego turagushimiye cyane murakoze cyane namwe yes bakunzi ba Bujahit TV bandamukurikirana ibiganiro bya Bujahit TV reka dufate akanya tuvugane n'umustar amazi imyaka myinshi muri aka kazi k'umuziki mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero ndakuramukije mwiriwe neza rero tubona abastar benshi nga kuri presidence ariko abariko bakurikirana ikiganiro cyacu ntibazi impamvu umuri ngaha turashobora kumenya impamvu mwoba mwakoraniye ngaha turi ngaha bwa mbere na mbere dufise umubabaro udasanzwe kubera twabuze umuvyeyi twabuze umukuru w'igihugu twabuze umuntu umudirigent yari yadukwiriye mugabo naho Imana yamukunze gusumba twebwe impamagara kirikare aracari muri twebwe abaye muri twebwe kandi azoba muri twebwe gushika gupfa none ga Lolilo wewe wobwira iki abarundi ubahumuriza abarundi bose ndababwiye president nkuko yabivuze dukundane duteze igihugu cyacu imbere dusenyere ku mugozi umwe hanyuma nitwibagire gusenga buri munsi kubera dusenze igihugu cyacu kiba kiri mu maboko y'Imana kandi bashira umutima ahantu hamwe turi bamwe tonse rimwe dusangiye akabisi n'agahiye none Galoriro wakiraya makuru wewe ku mutima wiyumvise gute nababaye cyane kandi
ntaco nari mfise cyo gukora mugabo umutima wanje nababaye kandi gushika ubu ndacababara mugabo Imana niyo igira ivyiwe maze gupanga ikintu nshobora kugihindura. Turagushimiye cyane Lolilo, turagushimiye cyane kandi duhoza n'abarundi bose kuko turabitswe abarundi bose bababaye. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Hey Mo, amakuru? Sinzi ko navuga ko ari meza cyangwa ari mabi mugabo haba muri bibi cyangwa muri vyiza dushima Imana, reka rero mvuge nti ni meza. Okay. Mo turabona muri kuri presidence muri aba star benshi cyane none ga mo mwoba mwaje mu biki kubera abariko barakurikirana ikiganiro cacu benshi nibabizi. Aha n'ahantu mubashwe nkuko namwe mubizi saho umuntu apfa kwiyerereza umwanya ashakiye, ntabwo twaje kwifotoza, ntabwo twaje kunywa inzoga, ntabwo twaje kugira concert, ntabwo twaje gutamba umuziki, ariko juste twazanywe n'ikintu kitanezereje, ariko vyabaye ngombwa ko tuza kubwuko twabuze Sebarundi papa wacu uwadukunda uwatwitaho uwatwitwararika uwama afise indoto yuko yobona abarundi abajene cyane cyane nka twebwe abaririmbyi twateye imbere papa Petero NKURUNZIZA yatuvuyemo yagiye tutamwansi. None gamo wewe wakiraye amakuru yakiriye gute? Bon nk'umuntu kuko icyambere cyo personnellement naramukunda yangera ku mutima nkiyumva iyo nkuru nari muri ville nkiyumva iyo nkuru ntabwo nashotse ndavyemera kuko ni ikintu ntumva ko kumbure cyo bari cyo ariko ishaka ry'Imana niryo ryarangutse kandi ishaka ry'Imana rirangutse nta uharira tuvyakira uko so vyarambabaje vyabaye ibintu bidasanzwe mugabo nabaye oblige kuvyakira kuko ryabaye ishaka ry'Imana ryarangutse. None gamo wobwira iki abarundi bahumuriza? Nibaza yuko biratahuritse ntabwo yapfuye yarasinziriye, ntabwo yapfuye nk'umuntu asanzwe yajyamye ukuboko kw'abagabo, yari Sebarundi twese twamukunda bibaye ngombwa ko tuvyakira nta wavyifuza yuko atuva mu mugabo byabaye ngombwa ko tuvyakira kuko ryabaye ishaka ry'Imana noneho yarasinziriye kumbure yagiye kubandanya dusabira ku Mana abwira Imana ijisho murinda ati Imana raba ca gihugu wari warandagije n'u Burundi ndagizemo abantu bimeze gutya na gutya na gutya abibwira Imana direct ijisho murindi so ico kirandemeshe kantuma nuwumva jewe ndema kumbure n'abarundi bamukunda bamwemera bizera Imana bubaha Imana kandi bakunda Burundi bazi yuko Burundi ari gihugu gifiswe mu ntoke n'Imana bakomeza ibihangana n'ibintu byo kwakirwa biri kose. Turagushimiye. Murakoze cyane. Ngaramutse ko kakurira ikiganiro cyane. Ndabaramukije nongera ndabifuza amahoro y'Imana ya. Wowe nk'umuririmbyi w'umurundi turashaka ugire ico ubwira abarundi ubaremesha. Ico nshobora kubwira abarundi mu no mwanya nuko ubwa mbere na mbere vyabaye byose twabishira mu minwe y'Imana. Imana niyo izi ejo twebwe tutazi, niyo izi ikintu cyacu cyose gishobora gushika mu mwanya uri imbere twe tutazi. Novuga yuko ivyabaye byose twovyakira kuko n'integuro na buri umwe wese arafise avuye ngaho ahantu azoja. Turagushimiye cyane kubera umwanya ni mukeyi tuzongera tufate akanya tubonane tujafanya interview nawe. Asante na tutafanya usijani. Yes bakunzi ba Bujahit TV yari Nancy Amanda kuri microphone nyuma ya kamera hari CK Professional turabakunda cyane nimwibagire kugira subscribe like share na comment kandi bandanya mukurikirana ibiganiro byacu love you ciao bye.